Isangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa kane igenekerezo ry'icumi na kabiri z'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe kaze ntanakwifuriza kubandanya uragira umugoroba mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya n'igihugu c'u Rwanda. Mwese mwese ndabahaye kaze ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa gusa nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Aya makuru haraba ashimikiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: ubutunzi bw'igihugu ngo bwategerezwa kuduga ibice vy'ababa 2% bivuye ku bisata vy'ubudandaji n'amahinguriro mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ugereranije n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Ni umwizero w'ikigega mpuzamakungu FMI. Ni nyuma y'urugendo bamwe mu bakozi b'ico kigega bagize mu Burundi. Hari kuva kw'igenekerezo rya 24 gushika irya 29 Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ikigega FMI cerekana ko ibituma ubutunzi butaduga ari vyinshi. Muri ivyo harimwo ibura ry'igitoro n'ikena ry'amafaranga mvamakungu akenerwa mu kwinjiza ico gitoro n'ibindi bidandazwa mu gihugu. Ku bw'ico kigega ngo ivyo vyarahungabanije ibikorwa vy'ubudandaji hamwe no gutanga imbuto n'ifumbire. Ico kigega kivuga ko kibabazwa n'uko amafaranga mvamakungu Uburundi bufise aguma agabanuka. Biruko mu gihe ishirahamwe Parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo, ribona ko n'amafaranga y'indwi zibiri igihugu gifise hatariko atunganywa neza. Faustin Ndikumana arirongoye akabona ko hoza haraba isuzuma ry'ingene ariko arakoreshwa, abayakoresha nabi bahanwe. Kubwiwe n'ingendo abategetsi bagira hanze y'igihugu zikwiye kugabanuka igihe bibonetse ko zidakenewe cane. Akaba avuga ati ibintu vyo kuja mu mamisi yo hanze, abantu baja mu mamisi yo hanze ubu umutegetsi uwo ari we wese bobanza kuraba bagakubita agatima mpembero bavuga bati iyi misiyo ngira njemo irafitiye akamaro igihugu, kuko n'amafaranga niyagenda hari kuja gutembera hanze mugabo ikigega kigasigara kigaragara tukabura nayo tugura ibi na biriya ni ikibazo. Iyo nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya ntuje kure. Mu bindi kandi Desire Musharitse yaraye abogojwe hari mu rugendo rw'akazi muri Maroc. Desire Musharitse yahora ari icegera ca mbere c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB, ejo yarakuwe mu mabanga hasubirizwa na Irene Kabura muri hano yahora akora mu biro vy'umukuru w'igihugu. Desire Musharitse yakuwe ari mu rugendo rw'akazi mu gihugu ca Maroc, aho yaherekeje umushikiranganji w'ikigega ca leta mu nama y'ibanki y'isi yose be n'ikigega mpuzamakungu FMI. Tubibutse ko kuwa gatandatu uheze umukuru wa BRB Dieudonné Murengerantwari yari yahagaritswe ajanwa gupfungwa mw'iperereza, bukeye aca arabogozwa. Kuva Perezida Ndayishimiye avuye mu rugendo rw'indwi zibiri muri Cuba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abategetsi batari bake baramaze kubogozwa mu burongozi bwa CNDD FDD, mu bushikiranganji, mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu burongozi bw'intara, muri BRB, abakuru b'amakambi ya gisirikare barahinduwe ndetse n'abandi. Ino nkuru ku buryo buramvuye nayo nyene ni ngaha kuri ino mboneshakure ntuje kure. Nayo kandi abagira ishari mwihangane, mwahora mumwagiriza ngo yambara imiliyoni 20 z'amarundi ku munsi. Aho hari imbere yuko amakori y'uno mwaka aduzwa. Ku rubuga rwa Verisase berekana ko iyi myambaro igurwa amafaranga y'amanyaburaya arenga ibihumbi 10. Mu marundi hararenga imiliyoni 40. Ni umwamikazi, ni ina Burundi caramuvunye. Reka dusangire agakuru ka kure mu gihugu citwa Haiti. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo indwi na rimwe, Perezida François Duvalier wa Haiti yaritavye Imana aca asubirirwa n'umuhungu wiwe w'imyaka 20 gusa witwa Jean Claude Duvalier.
Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo inani, Perezida Jean Claude Duvalier yubatse urugo rwiwe n'umukenyezi yitwa Michelle Benete. Yari amaze imyaka ibiri yahukanye n'umugabo wiwe wa mbere. Ubugeni bwabo bwonyene bwatwaye imiliyoni zibiri z'amadolari, ni ukuvuga hafi imiliyaridi umunani z'amarundi y'ubu. Uyu mukenyezi wa Perezida Jean Claude Duvalier azwi nk'umwe mu bakenyezi b'abakuru b'ibihugu berekanye gukunda ubutegetsi n'amahera ku rugero rudasanzwe. Uyu mukenyezi yaritaba inama z'abashikiranganji ko yari azi ko umugabo akarirwa n'agatiro mu nama agahengera kamufashe agaca atangura gutuka no gukarira abashikiranganji. Uyu mukenyezi yari yarashinze ishirahamwe ryitwa ko rifasha abakene, rikabaronsa imfungurwa n'imyambaro, ryubaka amashure n'amavuriro y'abakene. Michelle Benete Duvalier yari umugiraneza adasanzwe, yambika akagaburira abana b'abakene. Ubushikiranganji butandukanye bwategekwa kumuhebera amafaranga ajejwe ibisata bujejwe kugira ngo arangure ivyo bikorwa. Vyandikwa ko amasosiyete ya leta yategerezwa kumurungikira buri kwezi imwe yose n'imiburiburi amadolari ibihumbi 25, ni ukuvuga hafi imiliyoni 100 z'amarundi y'ubu. Ayo mafaranga yose ntawamenya uko akoreshwa. Michelle Benete Duvalier yakunda kwifotoza ari kumwe n'abakomeye bo mw'isi harimo nka Papa, nka Tereza w'i Calcutta kugira aboneke nk'uwemewe ko yitwararika aboro. Umuryango w'umupfasoni w'umukuru w'igihugu waragirijwe bikomeye ibijanye no kurya ibiturire be no gukora urudandaza rutemewe mu gihugu. Michelle Benete yari umutambukanyi wa Perezida Jean Claude Duvalier. Uwo muryango wararwije amatungo ku rugero ruteye ubwoba mu gihe ubukene bwariko buriganza muri Haiti. Muri ico gihe nyene umuryango w'umukuru w'igihugu wama mu minsi mikuru hitwara amafaranga menshi cane. Abatumire babo bagahabwa ingabire z'amadolari menshi. Ubuzima bwabo ntaho bwari buhuriye n'abanyagihugu babo. Jean Claude na Michelle Benete Duvalier bazwi nk'abatembagaje ubutunzi bwa Haiti. Bajana amamiliyoni y'amadolari mu mabanki yo hanze, bagura amazu mu mahanga ndetse n'ibindi vyinshi. Michelle Benete Duvalier azwi kandi nk'umukenyezi yari afise inyota idasanzwe yo kugura imyambaro izimvye mu mangazini y'i Buraya. Uyu mukenyezi yama mu ngendo agiye kugura impuzu, ibirato, amasakoshi ndetse na za biju mu mazu azimvye ya Buraya. Bakunda kumutwenga ingene yageze ahaja kugura ikoti izimvye cane igizwe n'ubwoya, isanzwe yambarwa mu bihe vy'imbeho ikaze i Buraya. Aca agira ikibazo c'ingene yambara iyo koti muri Haiti mu gihe Haiti hari igihugu gishushe. Kugira ashobore kuyambara bategerejwe kumuzanira ivyuma bikanyisha cane ikibanza yaba arimwo. Hari ingwara yoruta iyo kugera aho umuntu yipfuza ibihuzu vy'imbeho mu gihugu gishushe. Inyifato ya Michelle Benete Duvalier iri mu yatumye abanyagihugu bagumuka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo inani na gatandatu. Haiti yuzura imyiyerekano y'urutavanako, abanyagihugu bavuga ko bashonje mu gihe umukuru w'igihugu n'umukenyezi wiwe bibera mu konona amafaranga y'igihugu. Ku wa ndwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo inani na gatandatu, Perezida Jean Claude Duvalier na Michelle Benete barataye baromoka bahungira mu Bufaransa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda n'imirongo icenda na gatandatu, sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse Michelle Benete gusubiza Haiti amamiliyoni 6.5 y'amadolari, ni ukuvuga hafi miliyoni 30 z'amarundi y'ubu, yivye igihugu. Mu Bufaransa hariyo izindi manza zimusaba gusubiza ayandi atari make. Akiri mu butegetsi, Michelle Benete Duvalier baramubaza impuzu yakunda cane iyo myambaro akiri mu butegetsi, Michelle Benete Duvalier baramubaza impamvu yakunda cane iyo myambaro izimvye cane y'i Buraya. We yishura ko hari ibintu bisanzwe kandi vyiza ku gihugu ko umupfasoni w'umukuru w'igihugu aba azi gushaza. Yari yitwa umugiraneza, yakunda bidasanzwe ubutegetsi n'amahera, yarangwa n'imyambaro izimvye ya Buraya. Birangira kwegeye Perezida Jean Claude Duvalier. Sije nohaherera.
Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko kw'igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2021 Buramatari Diomede Nzambimana yatonze mu bahoze ku rugamba rwa CNDD FDD muri komine Kiganda. Buramatari yahora arongoye intara ya Muramvya ariwe yitwa Diomede Nzambimana hasize utuntu twinshi abanyagihugu bazomwibukirako. Kuri ino foto muriko murabona yaratonze ku wa 18 z'ukw'icumi na rimwe 2021 hamwe n'abahoze ku rugamba rwa CNDD FDD ku munsi bita ko wahariwe umurwanyi. Aboneka co kimwe na bagenzi we haramukije nk'umusirikare. Nta wundi mutegetsi n'umwe wo ku rwego rwa Buramatari azwi ahora yifata gutyo. Mu kiringo ciwe Buramatari Diomede Nzambimana yavuzwe mu bibazo bitandukanye. Haraciye ukwezi ategetswe na Perezida Ndayishimiye kuriha imifuko y'isima 290 yari igenewe kubaka stade ya Muramvya yononekaye kubera itakoreshejwe ico igenewe. Irabikwa kugeza aho ita igihe. Iyo mifuko yose Diomede Nzambimana yarayirishe. Agiye abaye umutegetsi wa mbere ku rwego nk'urwa Buramatari yahawe itegeko nk'iryo mu Burundi. Diomede Nzambimana yarumvikanye mu ma audio atandukanye atamuha iteka. Benshi baribuka audio y'umukenyezi wiwe yakwiragiye ku mbuga mu mwaka w'ibihumbi 2021 avuga ingene yatawe n'umugabo akamutana abana akaja kwibanira n'inkumi. Uwo mukenyezi yanavuga ingene ubuzima bwiwe bubangamiwe. Bwari ubwa mbere haboneka audio nk'iyo ku mutegetsi nka Buramatari. Ejo bundi Buramatari Diomede Nzambimana yumvikanye muri audio y'umwigisha Alice Kanyana yavuga ingene yaronse akazi Buramatari akagaha uwundi hatanzwe raporo y'ibinyoma ko Alice Kanyana yapfuye. Mu nyuma Buramatari yumvikanye mu yindi audio we nyene havugana n'uwujejwe indero mu ntara bahumurizanya uko ico kibazo bazokigenza. Buramatari yaremanga ko hari wazobazwa vyose. Mu kiringo c'uyu mu Buramatari harabayeho cane ivyo kunyuruza abanywanyi b'umugambwe CNL bakaburwa irengero. Aha benshi bibuka inyuruzwa rya Sigismonde Mpawenimana, Martin Bukuru, Gervais Nteziryayo, Arcade Nimubona na Philbert Ndayiragije bo muri komine Kiganda batwawe ku wa 8 z'ukw'icumi 2020. Ku wa 23 z'ukw'icumi 2021 naho hanyurujwe inyangamugayo Reni Niyonsaba akuwe muri komine Mbuye. Ku wa mbere z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2021 hanyurujwe inyangamugayo Desire Niyuhire batazira Gasongo yakuwe muri komine Kiganda. Hari n'abasore babiri b'inyangamugayo Bienveni Ndacayisaba na Jerome Ntakarutimana bava Inamande muri komine Rusaka mu ntara ya Mwaro banyurujwe bafatiwe ku murwa mukuru wa Muramvya baranapfungirwa ku wa mbere z'ukw'icenda 2020 baranahapfungirwa ku wa mbere z'ukw'icenda 2020. Abo bose ntibigeze basubira kuboneka, nta n'umwe yakurikiranywe. Buramatari nawe nyene yigumiye mu gacerere. Uyu mu Buramatari yari umu CNDD FDD yiyemera koko.